Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakundwa b'umwami Imana, ndabaramukije. Je muganira kuri uru rubuga Saveur Divine ni Pasteur Nestor Nsengiyumva i Bujumbura mu Burundi. Nezerejwe no gusubira kuganira namwe kuri iri zina rya Yesu Kristo. Egome izina rya Yesu Kristo, hari umuririmbyi mu ndirimbo dufise mu Kirundi izo bita kantike, ururirimbo rw'186 ruravuga cane, uyu muririmbyi aravuga cane ku izina rya Yesu Kristo. Aravuga ati izina ry'umwami Yesu niryo ryonyene ryoshobora kukuremesha mu magorwa yawe yose. Kubw'ivyo rero uzohore urijana aho uja hose. Yarashishikaye mbere aravuga ati nihagira umuntu ashimwa akaba n'umunyacubahiro, mbere uwo muntu icubahiro naho yokirusha abandi bantu bose bo mu isi, Yesu aza aragaheta, aza abasumba bose. Izina ry'umwami Yesu niryo nkinzi ikomeye, niko bivuga mu gitero ca 3. Mbere we warashishikara akavuga ati iyo Satani aguteye, tabaza Yesu vuba, uzoza ubona aciye aguseruka ko agutabare. Izina ry'umwami Yesu rintera umunezero, mbere ngo kuko nkikije urukundo nzokwama ndamutazira. Ariko aho nagomba gushika cane, ari naho ngomba ko duhagarara, ni ku gitero ca 5. Avuga ngo niryo ryampaye ububasha, iryo zina rya Yesu niryo ryampaye ububasha bwo kunesha iby'iyi si, ryangobotoye mu buja ndonsa umwidegemvyo pe, ryankuye mu bubata nk'uko abanyarwanda babivuga, ryankuye mu buja, ubu ndi mu mwidegemvyo wuzuye. Abatari bake bashoboye kwakira agakiza nk'uko tubisanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gice ca 4 ku murongo wa 12. Havuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonegwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Haleluya! Abantu bakiriye iryo zina bakakirana bwa bubasha buri muri iryo zina. Iryo zina ryarabahinduye, ubwo bubasha bwarabahinduye, bava mu ngoyi za Satani. Hari abari baboshwe n'akaboregwe, hari abari baboshwe n'ugwanko, hari abari baboshwe n'inzigo, hari abari baboshwe n'ubusambanyi, hari abari baboshwe n'ingeso mbi z'uburyo bwinshi, abarozi, ababeshi, abicanyi. Ariko binjiye mu izina rya Yesu Kristo baca baja mu mwidegemvyo, bava muri izo ngoyi, muri iyo migozi ya Satani, barakizwa, baba abana b'Imana beza, bubaha Imana kandi bakorera Imana. Iryo zina rero rya Yesu Kristo, Yesu wenyene ubwiwe niwe yasize aritanze. Ivyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 14 ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14. Havuga ngo nukuri ndababwira, unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa Data. Kandi ico muzosaba cose mw'izina ryanje azogikora, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana.
arongera araca akarongo ku murongo wa 14 aravuga ngo nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora. Haleluya, ewe zina ryiza rya Yesu. Aya majambo yabwiwe abigishwa ba Yesu Kristo, ariko arabasezera agira aduge mu ijuru. Muzi ko yabanje ariko guca mu rupfu. Mu ijoro rero ya nyuma ari kumwe n'abigishwa biwe, mu byo yabasigaranye, mu byo yabaraze, yabonye ari ngombwa ko basigarana iryo zina ryiwe. Yabonye ko ari ngombwa ko iryo zina arigira umurage, arigira irage, araribaraga, araribasigira, kugeza ahavuga ati nimwanyizera, kandi si mwebwe mwenyene, n'uwundi wese azonyizera, ibikorwa jewe nkora nawe nyene azobikora. Ati mbere si ibyo gusa, ikintu cyose muzosaba data mu izina ryanje, data azogikora, kugira ngo ashemagizwe mu mwana, ashemagizwe muri iryo zina. Haleluya. Noneho rero arongera araca akarongo aravuga ngo icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora. Ehe rero twiyumvire rero, abigishwa bararazwa iryo zina, baramaze gutandukana na Yesu inyuma yo gupfa no kuzuka kwiwe no kuduga mu ijuru, ariko kandi inyuma yo kuronka mpwemu yera. Biba ari ngombwa rero, iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu yubasha Imana, iyo umuntu yakiriye izina rya Yesu Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, iryo zina rikamuha bwa bubasha bwo kubohoka, biba ari ngombwa ko yuzura mpwemu yera. Noneho rero abigishwa ba Yesu Kristo, Petero na Yohana, inyuma yo kuzura mpwemu yera kandi bafise na rya sezerano, bararazwe izina rihambaye. Umunsi umwe ngo bagiye gusenga, binjira ahantu bahasanga ikimuga. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 3 ku murongo wa 1, tumanuke tugeze hepfo ku murongo w'10. Havuga ngo Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bona Yohana, aramubarira ati nuturabe, abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntabyo mvise, ariko icyo mvise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge byiwe n'ingingo zabyo bica birakomera, arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumigwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. Haleluya. Noneho rero Petero afise rya sezerano, afise ariko cyane cyane n'ukwizera yuko ibyo Yesu yavuze ari ukuri, yuko ibyo Yesu yavuze atabihinduye. Ahagarara muri iryo sezerano imbere y'ikimuga. Yari kubona yomaramara kubona ikimuga cyicaye ku rusengero, yo kirengana kikamusega ntihagire ico agiha. Asanga icyo kimuga kigomba na mafeza cyangwa se izahabu cyangwa ikindi icyo cyose gishobora kumufasha mu buzima. Mugabo Petero yibuka ko afise ikirenge y'ifeza. Haleluya. Yibuka ko afise ikirenge y'izahabu, yibuka ko afise ikirenge y'ibyo kurya, yibuka ko afise ikirenge y'ibyambagwa, yibuka ko afise ikindi kintu kidasanzwe, ni izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Noneho rero aramubarira ati ndaba nuturabe. Aramubarira ngo umbiriza, waramenyere ko abantu baguha amafeza cyangwa se amazahabu, waramenyere ko abantu baguha amafaranga, waramenyere ko abantu baguha ibyo kugufasha. Ibyo byose twebwe ntabyo dufise, ubwanje jewe ntabyo mfise,
ariko icyo mvise ngira ndakiguhe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuka. Yari yizeye ko Yesu yari yavuze ngo icyo muzosaba cyose mu izina ryanje data azogikora. Ubwo rero agira ukwizera ko muri iryo zina, nubwo uwo muntu amaze igihe kirekire ari kirema, nubwo uwo muntu amaze igihe kirekire asegerereza, mu izina rya Yesu Kristo byose birashoboka, ko ashobora gutambuka, ko ashobora gukomera. Agira ukwizera, ndavuga ngo abikora nk'itangazo. Aravuga ati mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi tambuka. Kandi ijambo ry'Imana ritubarira ngo ikimuga kiva hasi kiratambuka. Ndabifurije namwe bene data kugendana iryo zina, kugira ngo ribahe ububasha bwo kunesha iby'iyi si, ribagobotore mu buja bwa Satani, abakiri mu buja bwa Satani. Ndabwira umuntu wese ariko arumviriza ubu butumwa bwiza kuri Saveur Divine, yumve ngo mu izina rya Yesu Kristo byose birashoboka. Yesu abahezagire, Yesu abahe kubohoka, Yesu abahe kunesha umugwanizi no gutsinda ibyaha n'icanduruka cyose ku byaha, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen, amen, amen.